ibishikirijwe n'ishirahamwe gishinze guharanira gutsimbataza amahoro gushika ku mahoro arama mu Burundi akopa Burundi kuvyerekeye amasezerano y'ikiganda yo kuwa gatandatu ruheshi 1993. Kuri uno munsi hakwiye imyaka 117 habaye amasezerano y'agahotoro n'agasuzuguro yiswe amasezerano y'ikiganda yashizwe ku mukono kuwa gatandatu ruheshi 1993 hagati y'umwami w'u Burundi mwezi wa kane Gisabo hamwe n'umudage Kapitene von Bireng. Ishirahamwe gishinze gutsimbataza amahoro gushika ku mahoro arama mu Burundi akopa Burundi riramenyesheje abarundi n'amakungu ibi bikurikira. Inyuma y'inama y'Iberere mu gihugu c'Ubudage yo kugabangana no gucinyiza Afrika yabereye Iberere mu Budage kuva 15 Munyonyo 1884 gushika kuwa 2026 Ruhuhuma 1885. Ibihugu vy'Iburayi vyaciye vyirara bunyamaswa muri Afrika yose, barasasika inganda, barasahura amatungo, bongera barasambagura ibihugu atacamira. Mu gihugu c'u Burundi abadage bahateye kuva mu 1896. Abadasigana b'umwami w'u Burundi mwezi wa kane Gisabo barabagwanije mu kiringo c'imyaka ndwi. Intambara ihagarara hatewe umukono ku masezerano y'agahotoro n'agasuzuguro yabereye ikiganda kuwa gatandatu ruheshi 1993. Amasezerano y'ikiganda yaka ubwigenge u Burundi n'amakungu maze akadushira munsi y'ibirenge by'abakoroni b'abadage bari barongowe na Kapitene von Bireng. Mwayo masezerano nyene umwami yaraciriwe ihadabu ry'agahotoro ry'inka 424 hamwe no gutanga ku buntu abakozi bazokubaka ibarabara rihuza Usumbura na Muyaga. Naho abarundi b'umutima bagwanije abo bansi bari bateye ubwami bw'u Burundi, hari abarundi bamwe bataye umurongo bashigikira abakoroni maze babacira inzira yo gushika ku gucinyiza igihugu hamwe no kuri ayo masezerano y'agahotoro n'agacinyizo yiswa y'ikiganda. Ng'urwo rugamba rwo gukingira ukwikukira kw'igihugu c'u Burundi n'abarundi, abarundi sinzi baragandaguwe, ibintu biraturirwa, ibindi birasahurwa. Muri izo ntwari zagwaneye igihugu twovuga nk'umutabazi Bihome yitanze atiziganya kugira ngo igihugu ntikirwe mu isanganya, aho yatanze ituro riruta yandi yose aribwo buzima bwiwe. Kubera ubutwari budasanzwe umutabazi Bihome yerekanye gushika aho yemera kugandagurwa mu kibanza c'umwami kuwa 23 Rusama 1993 kugira ngo Burundi ntibugwe mu isanganya. Mu itangazo ishirahamwe akopa Burundi ryari ryashikirije kuwa gatandatu ruheshi 2019 twarasavye leta y'u Burundi kumushira ku rutonde rw'incungu z'igihugu, maze iryo genekerezo yagandaguriwe ko rikaba umunsi w'igihugu wo kwibuka intwari zerekanye umutima udasanzwe wo gukunda igihugu. Ku barundi sinzi bishwe n'abakoroni b'abadage ataco bazira kiretse gukingira igihugu na beneco hamwe n'amatungo igihugu casahuwe. Turabandanya gusaba leta y'u Burundi kwitwarira igihugu c'Ubudage, tukarihwa kandi tugahabwa indishi y'akababaro ku mabi yose abakoroni b'abadage bakoreye igihugu c'u Burundi. Akopa Burundi turasaba kandi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe kunyarutsa amatohoza ku kiringo u Burundi bwacinyijwe n'abakoroni kugira ngo amabi badukoreye n'ingaruka mbi za politike yabo yo kuducamwe imigwi bimenyekane. Ishirahamwe Akopa Burundi rirakenguruka cane ijambo ryashikirijwe kuwa mbere mu Kakaro 2019 na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho yamenyesha ko hagiye kubakwa icibutso c'umutabazi Bihome ku mutuma nkomwe wa komine Kiganda y'intara ya Muramvya, aho yagandaguriwe yiguza umwami mwezi Gisabo n'igihugu, kandi ko abagiye barerekana ubutwari budasanzwe mu kwigura igihugu
bagiye kuza baritirirwa ibibanza bikomakomeye vyerekana ubwiza bw'u Burundi kugira ngo izo ntwari tuzogume tuzibuka. Dufashe kano kanya ngo twongere dukeze nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aheruka gutorwa n'abene gihugu ngo arongore Burundi kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2020, twongera tumusaba kubandanya ico gikorwa c'iteka catangujwe na nyene icubahiro imboneza nkuru mu kuzirikana mu gukunda no gukundisha igihugu mu Burundi Petero Nkurunziza.